Ariko baranyumvita bose mu nsengere Imana connect kwa umuntu nyene wanje nyene nawe uri kuranyumviriza unsengere nawe nzo gusengera inbox ze kumbwira ati nanje nsengera nzoshaka gusengera. Tutegura École du ciel 2025 ni événement dukora mu mwaka bon c'est pas obligatoire ko ari mu mwaka mugabo ni événement dukora twebwe yitwa École du ciel. École du ciel rero ni événement biduhuza n'abakunzi bacu bose abakunda Imana abakunda guhimbaza bisengera kugira ngo byangombwa byose bikenewe bishoboke kuboneka. Abashaka kugira ico baterereye barahawe ikaze. Keshi niko bivuga iyo umuntu hayo bwato bw'amazi umuntu ariko arakorera Imana baronka imperi. Nuko rero mudusengere mushigikire pour l'événement nibaza ko cyo nabonye gitwara uburyo bwishi cyane burengeye ibindi nabonye, ariko hamwe na Kristo dutuma biba. Ubwo rero vuba tuzobatangariza amadate. Ibisigaye tware twuguruye studio ku mugaragaro nshasha twe tumaze igihe kinini dukora twinyegeje dukorera abagenzi gusa tudashaka ko abantu babimenya ko dukora umuziki dukora imiziki mbona tubipibliya ko tugenda indirimbo tuzikora tuba twapibliye. Rero twuguruye imiryango yose abarundi abanyamahanga kwitura Eco Studio. Dufise ko Eco Studio ni studio iri subdivisé en deux. Dufise ama Eco Visual n'ama Eco Record. Nakuvuga ngo abakeneye gukina amafilime, abakeneye kwandikirwa amafilime, abakeneye gupanga amasenario byose muri Eco Studio turabikora. Abakeneye amafoto y'ama evenement yabo turabikora. Abakeneye gutegurirwa imanza zabo neza mu buryo buri professionnel bakitura Eco Studio birakorwa byose. Abakeneye amavideo meza byose birahari muri Eco Studio. Akabigarira abakeneye gukora imiziki guys akeneye gukora ama audio meza, ama mastering meza, ama mixage meza, ama live recording meza, ama live studio meza. Donc abakeneye ko tubarogorera imiziki yabo yarozwe niko tukunda kubivuga. Ari gihe umuririmbyi ashobora kwa DC yagiye hana gasanga bamuhaye ibintu atarashaka, donc ubwo bakamukorera imiziki atarashaka. You are welcome muri Eco Studio. Uzoba murose ikibazo shingisha umufisi. Yanick Uttar abikorera ko nyene producteur onge muririmbyi turafashanya. Murakoze cyane. Iyo tuvuze kurogora kandi agomba tukagarukeko. Turamenyereye uburotsi n'ibindi, ariko nashaka usigurire uyu muntu hari igihe indirimbo yabaye baza kwindirimo bayihayisha. Bayihayishano rero nibaza ko aka kantu gasurinya cyane. Lisanse yuko ofete general igeze gutanga album sinirwa ndavuga mu producteur cyo gihe yayinkoreye kuko turashikirana ico gihe yayinkoreye narayita ikanira ntwa Emilio Wisa ndayita sanze yo produit nto isohora. Nyuma ndagenda ndatangura ndayikorera jewe nyene c'était en 2019 gutyo buke ndayikorera. Hanyuma ntangura gupibliya hari mu indirimbo yitwa na isezerano rikomeye nijya ndigina nizo zambira natanguriye ko guposta kuri YouTube. So rero iyo umuntu bishitse donc indirimbo yiwe kaba yifashe nkuko ndashaka akatwitura turazi bikomere bigire cyo twitunganya tukayikora neza hanyuma tubasatisfait. Yari usanse nashatse kwivuga ko en fait c'est pas urozishano. Yeah. Okay, murakoze cyane. Urumva yuko twinjiye mu kindi gice. Mbega none twumvise Eco Studio, recording, Eco Visual, visuals na Eco Record byose bigize icyo bitwa Eco Studio. Yeah. No kuvuga umuntu aje abagana, aje abatumbera, urashaka kumuha adresse neza kuko ndazi ko ibi ni bavyumva barabarondera. Hari abantu benshi bajyamanye impano bagomba baba supporting, ababafasha, ababereka inzira bojana. Urashobora kubaha orientation neza. Dukorera muri bakeshi bakunze kwita muri Nord
gisagara ca Bujumbura mu Cibitoki ya Kanyoni neza kuri 11e avenue. Hama uko kwezi kw'icumi twatanze promotion kugira ngo na wa muntu yumva umengo gukora indirimbo nziza bimeze nk'indoto nawe ashikirwa. Twatanze promotion izomara ukwezi kose ku bantu bazoza muri uko kwezi bose. Twarapungurije ama pourcentage par rapport y'indirimbo. Ndakuvuga ngo indirimbo nibaza ko yaravuye ku bihumbi presque 300,000 irashika ku bihumbi 180. Ça dépend n'igitigiri c'indirimbo ukoze. 160 gutyo sije mbone memoire. Mugabo ni promotion ifatiye ku guteza imbere abandi. Kuburyo umuntu ashobora kuronka ikintu ciza kandi atakoresheje uburyo bw'umurengero. Navuga promotion twabahaye ni ya promotion indirimbo yahori gutwara nk'amafaranga se ibihumbi 700 ugasanga nk'ubu yagutwaye amafaranga ndashikana 300,000 gutyo 350 harimo byose na byose. Je ndibuka umunsi wa mbere ntangora gukora indirimbo audio nziza yitwa Nzovuga yantwaye ibihumbi 700 ari imwe. Hanyuma kandi yapfuye kuyantwara byinshi nije navyikorera ico gihe. Ndavuga ati none abandi kugira ngo indirimbo bibatwara iki kingana gute. Nashatse rero gukorera abantu bose kugira ngo baze tubakorera imiziki muri promotion le minimum amatanguriro yabo canke aho bageze bari bafise ikintu ciza ikintu kizima audio meza mastering neza imiziki ivugije neza nico ashobora kutugana publicité d'information mukaza mukakira promotion yanyu muri Eco Studio. Murakoze reka tubashimire tubifuriza no kwezi kwiza ko novuga gutanga ama promotion. Merci. Natwe Imana izoda ama promotion, nawe Imana izoba promotion muri ELYONNA TV. Turashimiye abakunzi ba ELYONNA mugende mugire subscribe mwite ibiganiro. Hanyuma isigaye tuzohurira mu ijuru twese twarakoreye umunani. Turakira umwami tukino muri iyi chance kumwakira kubera ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ushobora gushika mu ijuru tabuciye. Yuta tukino muri iyi si nibaze ko none je ninagaruka ntituzongera ko duzoshaka kugaruke nene ntangora. Shaka rukendeje nta kibazo kabisa. Yuta umbabarire cyane hari hakabazo nagenda kubaze ni nako kanyuma kuko uno musi urabona ko twaramutse tuje iwawe. Turakubona ko uri sinzi ko tuva umusore umugabo sinzi uri umuntu mbona asa neza afise akayobe agororotse. Kuba atari ko barabibona je ndabibona kuko urazi ko turi kumwe. Mbega none hari ikintu dukunze kubaza kenshi. Uyu muntu ariko arakora ibi bintu ari yaramaze kuba ariyangaje mu byo kubaka urugo canke aracari ko ararondeza kuko no munsi abantu nka mwebwe muri abantu muri ala hot muvuga muri mubonekana cyane kandi tukaba tuzi yuko urabizi nawe je sizi uno musi tuvugana je papa fisa abana 4 urumva ko kweli kabisa no kuvuga yuko rero umuntu ariko arakunda byashoka hasati kuko indirimbo zawe zirabwa n'abantu menshi aba mama bakobwa ba papa nibiki mugabo akavuga ati uriya muntu je ndiko ndamuraba mbamwe no babaza amavi no kubwira Imana ntacovamo nakaye kajambo no musi ushaka kuha abantu mu buryo buri okay. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu arose umugore aba arose ikintu ciza. Kandi mugani 2031 harerekana neza yuko urose umugore urose inyungu nicunguka en fait. Mugabo re urazi urose utanu rwawe. Nico kintu cyambere nabonye kibi. So jewe cyambere sindabangaje muvyerekeye kubaka ubwo gwanje. Mugabo ukore wanje arahari kubera Imana yaramuremye. Mutangiro n'isi atarabaho. Mugabo ico nabwira abantu vraiment nzobarira hageze. Yuta urikura dusiga muri nuze iyo uvuze ngo arahari hari umuntu ashavyumva ati mbesha none ndakubaza ijuru ntirihari yego ijuru rirahari none ari jam ariko nagize Utare yarabaye kumenyesha makuru none arambajije abajije mumenyesha makuru mumenyesha makuru ababaje turizere ko Imana yamuremye arahari we yaramuremye kera arahari ariko nturamubona none ega hariho njambo rivuga yuko kigore cyose gifite nkigabo cacu peut-être oui none kutejewe Imana yandemye ntafise umugore arahari kandi sinzo bapaho kiretse Imana ibihinduye kambira ati kuva uyu munsi rero ndaguhinduriye ibi n'ibintu uzobijemo no yumvira nifashije nkayumvira Yuta muyandi majambo uvuze uti umugore arahari mugabo je ntabwo sindamubona oya sindora kazinda sindabona arana
ntiturahura gutyo ngo twivugane. Okay. Iyo ni indi nkuru tubateguriye mu kindi kiganiro gikurikira. Yes. Kiganiro gikurikira. Izera ko azodo munsengere. Abariko baranyumeza bose munsengere Imana connect kuri wa umuntu nyene wanje nyene. Nawe uri kuranyumviriza unsengere nawe nzogusengera. Inbox ze kumbwira ati nanje nsengera nzoshaka gusengera. Okay. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Imana ibahize kuri bose nawe. Amina.